Imana ishimwe. Turacari mu mwanya w'amasengesho, ariko nashaka ngo tuganire ikintu kigufi, nta kitaza kuba kigufi, muga kiturongora mu masengesho imbere yuko igikorane cyo ku mugoroba gitangura. Nashaka nsabe badusomere Abitesalonike ba mbere 5:23. Abitesalonike ba mbere igice ca 5:23. Un Thessaloniciens 5:23. Okay. Avuze ngo hari ibintu bitatu nimba mwasomye Kristo Yesu yepfuza ko asanga bitagira umugayo. Ni sawa? Nabisubiremo tuvyumve. Kandi Imana nye n'amahoro ubwayo Abari ibeza muri byose. Kugira ngo Impwemu yanyu ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Nimba mwakurikiye bavuze ibintu bitatu ibihe: impwemu, ubugingo cyangwa umushaha, niyo âme mu gifaransa, hanyuma umubiri, esprit, âme et corps, bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ni sawa? Rero iyo tumaze gukizwa tukakira agakiza, impwemu yacu iba yaratandukanye na mpwemu w'Imana. Bibiri ivuga ngo tuba twarapfuye. Ugupfa Bibiri ivuga nuko impwemu yacu itandukana na mpwemu w'Imana. Aho umuntu abapfuye nta buzima abagifise, kuko ubuzima tubufise, ubuzima bw'Imana tubufise muri connection hagati ya mpwemu w'Imana ni mpwemu yacu. Rero iyo umuntu akijijwe, mpwemu yera akizera, akihana akizera, mpwemu yera araza agasubira kunywana ni mpwemu yiwe. Niho Bibiri ikivuga yuko uwo muntu aba asubiye kubaho, abavuye mu rupfu agiye mu bugingo, abasubiye kubaho. Ariko rero twumvise yuko umuntu agizwe n'ibice bingahe? Bitatu. Bavuze impwemu ya yindi duheje kuvuga yafatanye n'Imana, ariko kandi agizwe na ubugingo cyangwa umushaha cyangwa âme, ariko kandi akacagirwa n'iki? N'umubiri. Iyo uravye mugenzi wawe ni iki ubona muri ibi bitatu? Ni iki ubona muri ibi bitatu umuravye mu maso? Ubona umubiri. Mugabo si umubiri gusa umugize, agizwe n'ibindi bitaboneka, mugabo bigize umuntu uko ari bitatu. Yesu rero ijambo ry'Imana riko riravuga ngo impwemu yacu, ubugingo ari bo mushaha, n'umubiri bize bisange bitagira agaki ryari igihe Kristo Yesu azogira iki? Azozira. Rero iyo turiko turasenga kenshi turakunda kuvuga cyane ku impwemu y'umuntu kukwiye gukomera, akuzuzwa, agakomezwa. Ariko umuntu akwiye gukira no gukomera muri izi dimension uko ari zitatu. None ntivyumvikana? Okay, ndashaka no sabe abantu baza. Apollinaire Lionel fasha. Nundi wa gatatu Kennedy. Bahagarare ngaha, umwe araba impwemu, uwundi umushaha, uwundi umubiri. Mushe mutonda gutya muraba hariya. We wabaye umubiri, uyu nawe
mushaha uyu nawe ni mpwemu. Uyu n'umuntu umwe si abantu batatu twavyumvikanye n'abantu bangahe? Ntabwo wavuze batatu. Okay, n'umuntu umwe. Rero uyu muntu umwe agizwe na vya bindi Bibiliya yatubwira. Uyu mpere inyuma. Impwemu, ubugingo, mushaha hamwe. Iyo muri ko maraba uyu muntu mubona iki? Ariko none agizwe n'uyu mubiri gusa. Byabaye vyiza yuko umubiri niwo wabaye munini ucunyegeza iyo usigaye vyose. Rero hari abantu cyane bitwararika sanze ndiko nkora ngaha. Hari abantu cyane bitwararika iki? Umubiri. Rero niyo ariko baravuga ngo nsengera ndafise ikibazo ugasanga ikibazo baguma bakibona hehe? Muri uyu mubiri. Ariko hari ibindi bice tutariko turiyumvira ko kandi usanga bifise amagara make. Bifise amagara make. Ariko iki kiri ngaha kaba gifise amagara meza. Nashaka rero mvuge ku kintu no musi tuhava dusengera byinshi mugabo ndashaka twari gusengera byinshi mugabo ndashaka dusengera ikintu kimwe. Ico kintu kimwe ni ikintu kiza kenshi reka tucumve muri Bibiliya. Mugume ngaha. Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 31 hagira undi acafata mikro adusomere. Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 31 badusomere. Umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemo hamwe n'inzigo yose. Bavuze ngo umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemo hamwe n'inzigo yose. Ngo hamwe bari bacibagiye umenga bari bacibagiye ngo bibavemo ngo hamwe n'inzigo yose. Ibi rero ni bimwe mu bintu Bibiliya iravuga biza kuremera umuntu. Uyu muntu agizwe na vya bice bitatu. Mugabo uyu muntu ahari canke ivyo arimwo vyose nashaka kubwira ngo ibije gukora kuri kimwe muri ibi kiba gikoze kuri vyose. Nje nkagira ikibazo ngaha. Ikibazo kigira iki? Gitwara vyose. Uyu agarutse agahagarara neza mu kibanza byose bigira iki? Biba ku rutonde. Ntakoze kuyu nkafata uyu mbe bamwita gute uyu ari hagati? Amen. Nkagirira nabi amen. Gumana mwumfashe. Nkagirira nabi amen. Umuntu asigara ameze neza nuko ariko ratwenga kandi adakwiye gutwenga. Iyo ngiriye nabi lame umubiri wose urababara. Ngaha rero bariko bavuga ngo nibiki bikwiye kuva muri twebwe. Babisubiremo. Umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemo hamwe n'inzigo yose. Ndagomba kuvuga ku bintu bibiri, umururazi no kujingitwa. Byansabye ko nja kurondera muri Bibiliya y'Igifaransa icyo ari cy'umururazi no kuzingitwa.
kujingitwa. Cansubira kuja no kurondera insiguro muri ico gifaransa nyene. Nagoma ndababwire insiguro nasanze mu vyo nariko ndarondera. Bavuze ko umururazi mu gifaransa ni amertume. Amertume, umururazi. Harimo ijambo amer. Amer ni ikintu kirura. Amertume ni igihe ni disposition y'umuntu akomeza kumva ko amerewe nabi, kandi ivyo bintu bikamutwara kumva yuko ahubwo yohava yiyumvira nabi ku muntu canke akamugirira nabi bishobotse kubera umururazi. Umururazi, amertume, oya nari nihenze. Amertume ni sentiment wumva umerewe nabi, urababaye, ufise ishavu, wabitse ikintu cakubabaje, ico kintu kiba turaza kuvuga aho cavuye, mugabo ico kintu carakubabaje urakibika, kiraba ikintu kiremereye muri wewe, kirakubabaza, kirakururira gushika aho wumva umenga nta gituma ubandanya ubaho. Kumva urabihiwe, ubuzima burabishe. Nico bita umururazi. Animosité niko kujingitwa. Kujingitwa ngo ni animosité. Ivyo nivyo nariko ndavuga kare, ni hoho sukumva gusumerewe nabi, ahubwo wipfuza kugirira nabo umuntu. Urajingitwa ku buryo wumva umenga uwo muntu wo mufata, bamwe bavuga ngo no mujya amenyo, abandi no kwica. Kubera iki? Kubera yuzuye animosité. Kujingitwa. Ndashaka mvugane namwe ibi bintu bibiri gusa. Mugabo mwumvise ko ari ibintu byinshi bizana umuzi w'umururazi. Umuzi w'umururazi rero uva muki? Uva mu hantu hatatu nashaka kuvuga ko. Icambere, umuzi w'umururazi urashobora kuva kuri violence. Violence mumfashe mu Kirundi. Guhohotegwa, murakoze. Guhohotegwa. Ushobora kuba warahohotewe mu buryo bwo kubabazwa mu mubiri. Violence physique. Mu bihe wabayemwo ushobora kuba warababajwe mu mubiri. Hari abantu bababajwe mu mubiri, mugabo ko bababajwe mu mubiri bica bikorana n'iki? Bica vyafekta, bigakora ku mushaha. Umuntu wese akaca aba umuntu yahahajwe, yababajwe. Urashobora gukubitwa, ugakubitirwa ubusa, iyo ni violence physique. Physique. Urashobora kuburizwa igufa, violence physique. Ibi rero ntibigenda gutyo, bica bisigara mu muntu. Bica bisigara muri uyu muntu, akaca bibika, kikaca gihinduka une violence morale, émotionnelle. Ivyababaje uyu muntu mubiri vyaciye bikorana hehe? No mu mushaha wiwe, biramubabaza. Uyu muntu iyo umubwiye ikintu c'amasengesho canke iyo umubwiye ikintu c'Imana, arashobora kukubwira ati Imana yarandesevye, narayisenze mugabo nagiriwe nabi cane n'abantu, barangiriye nabi, nta mutima agifise wo kwiyumvira ko hari iciza cova muri we.
violence, uguhahazwa mu buryo bw'umubiri canke bw'umushaha. Ibindi bishobora gutera umuzi w'umururazi canke kujingitwa ni injustice, mu kirundi ni akarenganyo. Ukarenganywa, ukazira ubusa, ugapfungwa imyaka n'imyaka utigeze ukora ico caha, ukambikwa ibara, abantu bose bagenda bagutuma urutoki watakibi wakoze. Injustice. Injustice, ukurenganywa kurashobora kuba mu kibano, bakakurenganya hamwe wiyumvira uti jewe bandenganya kubera mama wanje atamahera mfise, abandi ngo bandenganya kubera ntafise umuntu w'iwacu mvugira, n'ibindi byinshi. Ukarenganywa, urashobora kurenganywa mu muryango, abandi bana bose bakazobasomesha we ntibagusomesha, ukumva ko warenganijwe. Canke umuvyeyi wawe akaguha discipline, waraba abandi ugasanga abandi siko bimeze. Ngaha nyene hari umugabo warubatse yigeze gutubwira ingene se we yamuhanye. Ati nari umwana mfise nk'imyaka hagati y'6 n'imyaka 9. Papa ampana kundaza hanze. Nta rugo twari dufise, yugaye inzu ndara hanze. Abo tuvukana bose n'umuryango barara mu nzu. Hari ruguru naraye hanze. Ariko ndaye hanze ndabona ko mpava ndibwa n'ibikoko. Acanurira igiti. Mfise imyaka 6 canke 7 naraye hejuru mu giti. Ati ivyo sinzovyibagira. Yarahahajwe, yarababajwe. Indani mu mushaha wiwe arafise igikomere. Iyo uri kuravuga ikintu cerekeye papa ntakumva. Niyo bavuze ko Imana ari papa ahava yitiranyana n'umu yamuraza hanze. Akazi barashobora gukorenganya ku kazi, aho bokudugije ntibakuduze, abashitsi ubunyene akariho bagucako kandi bagaca baza kukurongora, akariho barongoza ariho wabigishije akazi. Ivyo birababaza. Bibabaza iki? Bibaza umushaha. Uyu mushaha naho winyegeje hariya uri fragile cyane. Ku mashure barashobora kukwima ikibazo, wagitoye bakakwima amanota. Harabo bimya amanota na jewe ndimwo. Nasubiyemo 6e banyimye igiharuro ca 10 points. Baza kumpa amanota bituma menya konkuru umwaka nawe usubiyemo. Ico cabaye igikomere kuri mama wanje, aho aca aheba n'akazi yarafise kuko yakorana n'abigisha canke akorera muri education. Aca aravuga ati iyi kintu munkoreye twaraburanye turaburana turateba turatsinda, mugabo nsubiramo 6e ntari kuyisubiramo. Nanje wenyine byaranyafexe kubera iki? Kuko bagiye muri prive barize 7e, nanje ndiko nsubiramo 6e. Tuca duhurira muri 7e ngaha kuri Saint Esprit, nje mu windwi nabo bari mu wakangahe mu 8. Tuca wumva ingene nkura mbona abari imbere yanje, ingene nanje mba ndiko nigana nabo. Igikomere. Hari ibikomere biba ntubirealize. Ndibuka abandi bagiye biskorere ibatwaye, nanje nambaye kaki, haca ninyegeza nkarindira biskorere kugira igiriki irengane. Aho hantu namvise ko nakomereze. Aho hantu ni injustice yo mu buryo bw'ishure. Ariko kandi harashobora kuba injustice mu gihugu. Kategori y'abantu bakayifata nabi, hama bagaca babashira ahantu, bagaca banabita amazina, bagaca bavuga biko takintu nakimwe bakwiye no kuronka. Ibi birabaho muri bino bihugu vyacu.
aho abantu baba muri injustice bahowe ubusa, bahowe kuko bavutse bari muri urya muryango canke hariya na hariya, ugasanga ibintu byararemereye cyane inde umushaha. Merci. Iyo umuntu asubiye gusenga aragerageza gusenga mwema akagerageza gusenga, ariko uyu ntaronke connection akaguma yikuramo. Kubera iki uyikuramo? Mwibaza ngo ni kubera iki? Mwemu w'Imana aragerageza gukorana na mwemu w'umuntu kugira ngo amugarure amusubize mu nzira nziza, ariko umuntu nabishaka. Kubera iki? Avuga ati Imana ivyo bankoreye yabikoze irihe? Babikoze irihe? Araremerewe, akeneye ico mufasha kuko yaremerewe cyane mu mushaha, kandi byarafekse byarakoze no ku mubiri. Uyu mubiri hari aho ugwara mutazi igituma ugwaye, hari abagwara akagwara ariko ikibazo cabaye hehe? Mu mushaha wiwe. Iyo muriko murabona abantu hagera igihe bakagwara mu mutwe, nuko uyu muntu yaremerewe cyane, hanyuma ntashobore kubitura Imana, kandi Yesu avuga ngo nimunyikoreze imitwaro, tukamwikoreza mugabo ntituyikorere, ntituyimure. Ni nka wa wundi yasaba lift mu Toyota muri double cabine, yikoreye umuzigo, hama agacaje inyuma agaca bandanya yikoreye iki? Umuzigo. Batishira hasi, atoya oya nobagora. Afise ibibazo muga ntashaka kubiha Yesu. Uyu muntu rero bizomugora gose yuko ashobora gukorera Imana yiyaguye, ahubwo umubiri wiwe uzogenda uba affecté, agenda hororokegwa, agenda yumva atagishaka gusenga, agenda yumva umenga ivy'Imana biragoye, ntawo bimenya neza, nta kundi tuyifata uko nyene, agatangura birafekta, birakora no ku mubiri, hari nahagwara. Agenda gupimisha malaria bakayibura, muga bagwaye iki? Uburemere bw'umushaha wiwe. Umuntu Bibiliya yatubwiye ko ari umuntu agizwe n'ibi vyose. Injustice rero irashobora kuzana umururazi, ukanka abantu, ukanka abagutemye, ukanka abagukuye mu kazi, ukumva umenga uyipfuriza inabi. Aho bari ukumva umenga ati nawe yorubona ivyo nanje nabonye, ugasigara wumva kubabaye cane, bikaca bizana ico twise ukujingitwa. Ukujingitwa rero hoho wipfuza kuronka akaryo kumugirira nabi, kuko wibaza kuri umukristo, uravuga ko sinomugirira nabi, mugabo ico mugirira nabi woshima Imana. Urumva aho ubugeze? Ico mugirira nabi wavuga uti Imana ni nziza irahora. Ico ni ingaruka y'iki? Ni ingaruka ufise ukujingitwa. Muri primaire mu wa kane hari umwigisha bita Kirungurira. Nagiye kubimenya mu nyuma ntanguye kugwara ikirungurira. Ico vyasigura. Ikirungurira iyo kigufashe wumva waka ahantu hose, wumva umenga umerewe nabi. Uwo mwigisha rero yinjiye mu ishuri, abana bari bazi yuko wize kwa Kirungurira utezwa kumenya ingene wifata. Hari umupsikologe yigeze kutubwira ati je nahuye n'umwigisha, je ubwanje umwigisha aranyibwirira ati uramfasha, umfashe cyane, kuko jewe ntakubise umwana, umunsi urenganye ntakubise umwana numva merewe nabi. Ati fuma niyumvira ikintu nkora kugira ngo nkubite umwana. Uwo muntu afise ikibazo ikihe? Hari ibintu yakiriye, yababajwe, yahahajwe, vyagiye biraremera ubugingo bwiwe, nawe ntiyashobora kurekura canke ngo kubirekura ngo bisohoke, bica bimubera ikintu cubakwa muri we, gica kimubuza no kuba umuntu mwiza. Hari ibindi bituma umururazi no kujingitwa, ico twita mu Gifaransa deception. Guhemukigwa.
guhemukirwa ni kimwe mu bintu bihora bituma abantu bakuza umururazi, amertume hamwe na animosité, kujingitwa. Deception iza ryari? Hari umuntu mwahanye amasezerano, murandikiranira neza yuko ibi bintu mubishize hamwe kandi ko iyo business muzoyisangira neza, ariko bimaze gutera imbere ntiwamenye ingene yagukuyemo. Ubu unye ni society ikomeye cyane, ifite n'abakozi benshi, nawe wabuze naho urondera akazi ngo ukore. Wumva umerewe gute? Hari amasezerano mwahanye n'umuntu arayica, hari amasezerano mwahanye n'uwo mubana mu nzu arayica, fiancé wawe mwarajanye, hajya mugomba gusohora ama invitation acagira iki? Message ati ndabivuyemo. Ubivuyemo kubera iki? Sindavyiyumvamo. Ifuma kubwira basi ati nakoze iki, wakoze iki, iki sinagikunze. Mugabo hari abahebwe batanabwiwe n'igituma bakoze na n'ikibi bakoze, biza kubabaza iki? Uyu naho yinyegeje ahura n'amakuba menshi. Ibibazo byose duronka, mumfashe ikindi kintu, ibibazo byose turonka biza kwakirwa nande? Biza kwakirwa nande? Umushaha. Injustice, deception, amasezerano mwavuganye ntiyayagira, biza kuremera nde? Nzanira izindi ntebe, munzanire, mushaka ko aremerwa, shaka ndabereka ingene muriko muramubabarira, uko niko muremerewe. Ndiko mvuga bamwe niko baremerewe batabizi. Injustice, baramuhahaje, hari imigambi yari afise, hanyuma baramunyuruza. Hari n'abamubwiye ngo wewe ntacu uzovamo, wewe ubona uzovamo iki? Violence morale. Aho urabona kuri umuntu, abandi bati raba ayo matwi, utuguru nk'utw'inyange, bica bija hehe? Kumuraba hari. Murabona amerewe gute? Amerewe gute? Ntiyaremerewe gusa, ameze gute ubu? Yaguye. Hafite nta buzima agifise. Iyo ariko ariyumvira, yiyumvira ati abangiriye nabi bose, Mana uri Mana ihora, hora ihoze, ubankubitire. Aho nuko abuza akajya kugira iki? Ko kubakubita. Iyo bamuhamagaye agasanga harimo inshuti ya babandi bamugirira nabi, agira iki? Byo bintarabivamo. Canke arondera, iyo atagiriwe ubuntu n'Imana, arondera kubavuga nabi kugira ngo abacafuze bononekare nabo nkuko nawe yagize iki? Yononekaye. Hariho confiance watakaje kubera iki? Hari abakozi b'Imana wari wizeye cyane ko ari ico bogufasha, ariko kandi uri hasi, wagiye uri hasi, wifuza yuko boshobora kugushoboza, yuko uhaguruka ugakorera Imana wiyaguye, ahubwo ico bakoze baciye bagushirako bindi. Yaraje mu ishengero kuronka gukira, ahubwo abari bari imbere nibo basubiye kumushira kwiki. Sinivyo gusa, baca banamuhonyora. Mugomba mubabarire. Baramuhonyora, bamushira hasi.
hari nawe babwira bati sinkeneye gukubona ngaha mu ishengero ryanje kuko umenya nigiwe. Uyu muntu azoshobora guhaguruka asenge, azoshobora kubera umugisha abandi by'ukuri. Uyu muntu ameze gutya, Bibiri ivuga Yohani 10:10, icazanye Satani ni ibintu bitatu. Kugira iki? Kwiba. Reka tubanze tuvuge kwiba. Uyu muntu Satani yaramwivye umunezero. Nta munezero afise mu bantu, nta munezero afise. Iyo ariko ariyumvira ivyerekeye kazoza kiwe, nta munezero afise. Uyu muntu ariko yiyumvira ahubwo ahantu haja kugira ngo aronke ivyanywa nk'inzoga bimwibagize. Arashobora kugibagira rimwe, arashobora kwibagira kabiri, ariko ntibishoboka gatatu. Arashobora kurara aborewe akaronka itiro, mugabo bukeye asubira kwibuka bya bibazo arimo. Umuntu ararushe cane, ararushe cane. Satani yamwivye iki? Umunezero. Yamwivye iki kandi? Yamwivye la communion hamwe n'abandi. Satani arazi ko uyu muntu yari afise ingabire n'impano nyinshi Imana yabitse muri we. Mugabo ashoboye kwica umushaha wiwe, uyu muntu azoba affecté, ntazoshobora gukoresha za ngabire na za mpano Imana yamuha. Ikitavuzwe n'ubusabane n'abandi. Hari aho umuntu aba yararemerewe cane kandi akaba yarakomerekejwe, bikamwankira kwaja mu bandi. Ivyo bibazo duhura navyo. Umuntu akakubwira ati jewe vraiment ibindi byose ndabikora, mugabo ntuzumpatire kuja muri serire. Wagomba kuraba neza igituma. Hari ahantu yakomerekeye mu mugwi w'abantu, yarahakomerekeye. Nukuvuga ngo Satani yamushoboye, yamwimye inyungu ziri mu gukorana n'abandi. Uyu muntu rero Satani ntiyamwivye gusa, ariko yarishe kazoza kiwe keza. Kubera iki? Umushaha wiwe uri hasi, down, waramaze no kubohwa. Ndabereka ingene umuntu aboshwe n'amapingu ari ku igufuri. Iyo gufuri nta wundi muntu ashobora kuyugurura atari igikorwa ca mpwemu w'Imana. Haleluya. Araboshwe amapingu. Agize ngo yoshaka gukora ikintu, aca yibuka ivyo yahuye navyo, hagaca havyuka umururazi, hakavyuka no gushaka kwihora. Uyu muntu ari mu bihe bibi, suko Satani yishe kazoza kiwe gusa, ariko ashaka no kuzotikiza n'abazomukomoka ko bose. Gutikiza ni kuvuga ngo gukuraho, gukuraho vyose. Uyu arashobora no kuzokubaka. Uyu muntu amaze kubaka, mwibaza ko azobana n'umugore wiwe neza gute? Nabishatse kuvuga iki? Nibiki bishobora kugaragara mu rugo rwabo? Uyu muntu murabona ingene afise ibiguvu. Uyu muntu azomera gute? Umugore wiwe ashatse kumubwira ivyo badahuje, wa mururazi yabika kubera ivyamubaye ko muri kahise, azoshagira iki? Ni wa wundi yama imisi yose avuga ati mbabarira sinamenye ngene nagukubise, agatima kagarutse. Ariko ni kubera iki? Ni kubera yabitse cane, havyuka umururazi no kujingitwa. Uruvyaro rwiwe, abana azorera, nabo nyine barashobora guhura n'ingorane, kuko uyu ashobora kuzogirira nabi abana biwe. Afise umutima wo gushaka kubagirira neza, mugabe igisohoka muri we
nicyo atashatse mugabo nicyo gisohoka. Ashobora kuba muri wa mugwi wababwira abana babo ati narigwanye ko kugira ngo nshike hano, nawe ntihagire na kimwe uzonsaba. Yumvire, abwiye umwana wiwe ngo agire iki? Uzokwimenya. Ni wa wundi iminsi yose akubwira ngo ubuzima nta gufyina, wowe ndabona ko uri kurafyina. Arashobora gufasha, yari gushobora gufasha abana biwe kabatwara ku ishuri, ariko ntabatwara kandi afise umuduga wuzuye igitoro, kandi abana baja kure, ariko ababwira ngo nimwumve nanje ivyo numvise, tambuka genda. Iyo umuntu amubwiye ati, umwana amubwiye ati papa ngurira aka kantu, twebwe twarakarya, harako twaronka. Abantu bubu murafyina. Agize ngo fyo, agize ngo arongera ko umwana aramukubita, azokubita nabo umwana. Guhana umwana si bibi, mugazo hava muhana nka wa wundi twumva. Kubera iki? Ivyo yabayemo yararemerewe. Ingaruka y'ibi bintu ni mbi cyane. Mu mashengero rero huzuyemo abantu nk'abo, barasenga bagashaka gushika ku rundi rugezo, bagashaka ngo Imana ibasige bakoreshwe, mugabo bakaba bloke. Niki kikiba bloka? Ni kubera ivyo babitse muri bo, bafise umururazi, ukujingitwa, twumvise n'ibindi ngo hamwe n'ishari. Ibi ni bimungu, ni bimungu bimwe bijya magufa indani. Iyo umuswa winjiye mu giti, igiti kirashobora kuma kiboneka kumenga kiciza, muga kanya gato kigira iki, kigwa hasi. Ariko kandi munyumvirize neza aka kantu ngo mvuge na kanyuma. Uyu muntu arakundwa cyane n'amadayimoni, arahurumbirwa cyane n'amadayimoni, kuko amadayimoni aramotegwa niki? Ni nk'isazi. Isazi zimotegwa niki? Igikomere. Ahantu hari amaraso, ahantu hari igikomere, isazi ntubona iyo zavuye. N'amadayimoni ahantu hari igikomere kitigeze gikira, amadayimoni arahamagarana. Turaronse ahari viande fraîche, turaronse ahari inyama nziza, kuko uyu muntu niba muja ko amadayimoni azomuposedana, kuvuga ngo azomwuzura, amukomeze, asigara ari umuntu atakinezerwa n'ikintu na kimwe mu buzima, kandi ari mu ishengero. Iyo bavuze ngo barasimba simba, avuga ati mumusimba mujaye. Iyo bavuze ngo bariko bararirimba, abona umenga ibi bintu ntibazi isi sha, ntibazi isi, ntibazi isi. Isi nimbi. Aha bariko baratwenga, niba abandi bama bavuga ngo nugushingiriza, ngo nugushira amenyo hejuru, kandi ari gutwenga. Kubera iki? Yarahajwe cyane. Izi mpwemu mbi rero zikunda umuntu afise ibikomere nk'uyu. Biraza bigashika ahantu bikuboha, bikakubuza kutera imbere, bikakubuza kubana neza n'abantu, kuko ibikuvamwo n'umubabaro, ibikuvamwo n'ingene nawe wogirira nabi abakugiriye nabi, umugwi bakugiriye nabi, ingene wobihora. Aya madayimoni arakunda cyane umuntu, kuko acaza kumuha ivyiyumviro byinshi kugira ngo amutikize ntazo yigere avyuka. Iki kintu rero abantu bari mu ishengero
kirabishe kandi baragize iki? Barakijijwe. Impwemu yabo iri kumwe na mpwemu w'Imana, ariko mpwemu w'Imana agize ngo akorane na mpwemu w'Imana kugira ngo na mpwemu yabo kugira ngo ashikire umuntu, uwo muntu acamwikura. Agize ngo amukoreko acamwikura. Waba nyine amwikura kwereka amwikura. Munyumvirize nzahana, hari abantu banezerwa no kugumana umururazi kuko bumva kumenga barekuriye canke bakabiheba canke bakababarira baba batakaje, kuko ikibatuma babandanya bashaka kubaho no kugira ngo bazibagire ku rugezo rw'aho babagiriye nabi nabo bagira iki? Nabo bumva umubabaro. Baragukuye mu kazi, ubu ukora ijoro n'umutaga kugira ngo ube boss, hama baze gusaba akazi. Mwumva uwo muntu ariko akora kuko ashaka guteza imbere, ariko akora kugira ngo agire iki? Ngo agaburire wa mururazi wiwe na kwa kujingitwa vyiwe. Bimubujije amahoro. Arashobora no kurondera ibyo akora, arashobora no gusenga cyane, ariko ubwo asengesho yiwe asenga byamunaniye kurekura kuko yipfuza kw'Imana nayo yomushikira ku rundi rugezo rw'aho abamuhahaje n'abakozi b'Imana bamugiriye nabi baze basaba imbabazi. Umva umenga kararyoshe, mugabo ni ingaruka z'umururazi no kujingitwa. Uwo muntu rero araremerewe, nicyo gituma asa n'uwaryamye hasi. Hakenewe iki? Hakenewe ijambo rimubwira riti vyuka, ibintu wikoreye vyuka, ibintu wikoreye vyuka, abakugiriye nabi baharire. Kura imibabaro wabitse muri wewe, yikureyo, shira hariya, egezayo. Wararemerewe igihe kirekire, ariko ntaco bizokumarira gushishikara wikoreye. Izo ngorane zizokubuza gushika ku ntumbero Imana yaguteguriye. Izigire iki mpwemu y'Imana akora. Mwemerere akurongore. Mwemerere akurongore. Icyo ashaka kugukoresha, ashaka ko uba icyo Imana yateguye kera ngube. Usubire utwenge, ugire umunezero, unezerwe, wakira abantu bose, ukorera Imana wiyaguye. Haleluya. Ngiyi ingorane dufise. Turageza kubwira abantu ngo uzura mpwemu. Mugabo yuzuye iki? Abo yabitse. None birajana. Igitangura ni giki? Rekura. Mbega iyo uhuye n'uwakugiriye nabi wumva gute? Canke iyo wumvise uwakugiriye nabi nabo yagize ingorane, uhora wumva gute? Ni wumva unezerewe, nturarekura, wacafise ingorane. Kandi impwemu umushaha wawe uracari ko uraseseka amaraso, cyacari gisebe gikwega impwemu mbi. Hari abantu nzi bageze ku rugezo rwaho impwemu mbi zibahahaza. Kubera iki? Kuko batigeze barekura, batigeze baharira. Iyo ni environment nziza Satani ashaka.
kwica umunezero wawe, kwica akazoza kawe, kukubwira yuko wo murekurira yohava kufata nk'imbwa. Rero wanse kuba imbwa ahubwo uhavuca upfa nk'imbwa, kuko Satani ni waca akurongora, so kwigira urekura. Gereza muyumvire ibikomere mushobora kuba mwararonse kubo mwakoranye canke abavyeyi banyu. Hariko umuvyeyi akwihakana aguta, ukamenya ko ari so, mugabo nawe akakubwira ati ivyo bintu rero sha ubivemo. Ni igikomere. Ushobora kuba warafashwe ku nguvu kandi wisuzumye uvuga uti jewe sije nabiteye, Mana kwereka ibi byanshikiye, cabaye igikomere. Mugabo kugira ngo ushobore kurengana neza no kubandanya neza, bishikirize Yesu, bimuhe, hama wakire umugambi mwiza afise kuri wewe, urekure, urekure, kuramo ya mitwaro yose bamuremeretse, yishikirize Yesu. Hanyuma tubone gusaba mpwemu w'Imana ko yuzura ubugingo bwacu, asohore ibitari vyiza. Narabonye abantu babohoka ama deliverance, abandi bakavomisa kubera amasengesho yuko arekuye ikintu atari kwiyumvira ko yorekuye. Hama mpwemu w'Imana akaza agasomoza umuti, agasubiza itoto ibintu vyari vyarapfuye. Turashobora gusenga imyaka n'imyaka utemeye wewe nyene kurekura, ngo umurekurire, ngo umubabarire. Rekurira kaya kazi, rekurira boss, rekurira umuvyeyi wawe, rekurira ingorane zabaye mu gihugu, rekura injustice wagiriwe, deception wari wizeye umuntu mugabo yarayikugiriye nta kundi, none uzugumana umufise muri wewe, n'uri kuraremererwa. Wategezwa kubirekura, ukamubabarira, ukavyatura n'akanwa, ukamubabarira, hama ukabandanya mu vy'Imana iguhamagaramo muri kazoza. Haleluya. Sabe murakoze, murashobora kubashimira. Murakoze. Sabe abaririmbyi nka babiri baze kudufasha. Abaririmbyi nka babiri baze kudufasha. Nagomba dufata akanya keza nahari gato. Ati abaririmbyi muze mwese ahubwo. Nashaka munyumvirize. Ibintu ntivyaziye ubusa, ariko Imana iripfuza guhezagira abakize, barekuye, bababariye. Hari ibintu incompatible dusaba, nshatse kuvuga bitajana. Sinshobora gusaba umugisha mugabo umutima wanje narabosha abantu. Ndakeneye Yesu ankoreko, acagagure ya minyororo ya wa wundi vyanka ko ndekurira. Ndekure, 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 ndekure. Umururazi uri muri wewe nta kindi gishobora kuwukuraho. Intambuko ya mbere nuko ubanza ukibuka. Zishaka ko wihuta gukora ikintu utamaze kwibuka. Ni giki usuzumye ubona ko cababaje umutima wawe? Nuno munsi iyo wibutse wumva uciye uba muri eta itameze neza, wumva umenga uciye uhinduka. Carakubabaje. Hari abababazwa kuko bagiriwe nabi n'abantu, hari n'abandi bafitiye ishavu Imana. Aho wumva umenga woyitwara muri sentare ukayibaza, mbwira mama, ndakubaze, mbwira vyabaye urihe,
jewe naguhoye iki, wampoye iki, n'ibindi byinshi. Ivyo biza konona ahubwo ubuzima bwawe. Ndashaka ngo baturongore mu mwanya mwiza wo kubanza. Sinshaka gusenga, shaka ngo banze wiyumvire. Turakunda guhuruduka no gusenga, ariko dufata umwanya wo kubanza kwiyumvira. Eske umutima wanje n'umushaha wanje hari kikiwuremereye kibi, numva ko vyanka ko ndekura? Kubera iki ntashaka kurekura? Bamwe bati noba ngawe, noba nsuzuguwe, shaka nanje baze babone uri kuri iyo nona wewe nyene. Baduha akaririmbo ariko abantu biyumvire, mwiyumvire, twiyumvire. Niguse tena, niguse tena. Nturirimbe wewe, ahubwo wuce bugufi wiyumvire. Mana, uniguse n'igiki kiremeye umutima wanje? Niguse tena, niguse tena, oh, niguse naomba Baba, niguse tena, niguse tena, niguse tena Baba, naomba Baba, niguse tena leo, niguse, 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 niguse Saba mpwemu w'Imana kwibutse, saba mpwemu w'Imana kwibutse. Niguse tena Jehova, niguse tena. N'igiki wumva kikiri kiko kirava amaraso, wumva umenga haracatonekara, wumva umenga uwakoze ko abakoze ahantu udashaka ko umuntu n'umwe akora. Uwakoze wumva umenga wo mujya, wo mwica, wo mwanga, kuko kwibukije ibihe bibi. N'igiki caremereye umutima wawe? N'igiki kiriko kirava amaraso gusa shayamaka saya? N'iki daimoni yipfuza guhagararako? Yesu aravuga ngo umwami w'inosi araje, ngo ariko ntaco afise muri jewe, ntaco afise muri jewe, ntaco yamubikiye, ntaco yanyegeje, nta gwanko yagize. N'abariko baramwica yarabasabye imbabazi. N'igiki muri kahise cakubabaje bikugora ko urekura? Ico kiremera umutima wawe, karemera ubugingo bwawe, kikakubuza gushika ku ntumbero Imana igufitiye nziza. Wari umuntu mwiza, mugabo umururazi urakonona, kujingitwa birakonona. Wari umuntu Imana yashizemo ingabire, wari umuntu atanga umunezero, asangiza abantu ivyo afise. Mugabo Satani yashatse kwitambika imbere ngo yonone ivyo Imana yari yararemye muri wewe, akunyage, akwibe, akwice, atikize n'uruvyaro rwawe n'abazokuvamo bose, ntihagire umuntu azonezerwa. Hakana, rekura. Kandi burya umuntu akubabaza cyane ni wa wundi yari hafi yawe, yari hafi yawe cyane. Ashobora kuba ari uwo mwubakanye, ashobora kuba ari umwana wawe,
ashobora kuba ari umuntu akurongoye, ashobora kuba ari n'umugenzi yimfamfe, ariko vyahindutse ku munota wanyu, none akubuze gutunganya n'umushaha wawe. Ijambo ryatubwiye ngo impwemu, umushaha n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Turiko turashaka gutunganya umushaha yacu, ubugingo bwacu, kugira ngo dushobore gukira no gukorera Imana twiyaguye. Mbega mpwemu w'Imana kwereka iki? Ninaomba Baba uniguse tena. Umuririmbyi ati Mana nkorako, Niguse aho nyene Mana nababaye, aho Mana nababajwe, aha Mana nyene numva umenga nta buzima, nta munezero wo kubaho. Ingoma uminkomeze zo kurekura. Niguse tena Yesu, niguse, 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 muda kama na huu, na Baba uniguse, niguse, niguse, niguse. Aho nyene wumva ko bababaye, fata intambuko ya kabiri, n'akanwa kawe wumva ko vy'ukuri ukeneye gukira. Harira, harira, babarira, rekurira, rekurira. Aha niho deliverance itangurira, ugukira bitangurira. Rekura, kuguma ubifashe birakwica. Rekura kandi uvyature. Hari izina wibutse kuko ryavyutse ikaduga, yereke Yesu. Yesu, narababaye aha hantu, mbwa ndarekuye, ndamubabariye, ndamukuye aho namuboshe mu mutima wanje, ndamurekuriye. Aha ni utangurira gukira. Ndagusavye usenge. Baraduha akaririmbo, mugabo nawe wature n'akanwa kawe. Ndazi ko hari deliverance aba muri uko kurekura. Haleluya. Wature n'akanwa kawe, ndakubabariye, 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 ndakurekuriye, ndakurekuriye. Baduha akaririmbo. Naomba Baba uniguse, uniguse, Sohora, sohora, rekura. Baba wa mbinguni, nasimama mbele zako, naleta mahitaji yangu. Rekura niukira, Sijiwezi rekura niukira, rekura niukira. kwenda mahali pote, Umugambi w'Imana nuko wagukigwa, mugabo rekura, rekura, nategemea rekura. kwako leo. Mwami Imana, ndasenga mu izina rya Yesu. Shoboza, shoboza umwe wese muri hano Mana, shoboza umwe wese muri hano Mana. Raya Mosaya, aho yikoreye imyaka miremire, imyaka myinshi, umubabaro Mana
turawuzanye ku musaraba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rekura, rekura, rekurira, terura uwo mubabaro, terura uwo muntu, mushire, mushire Yesu, uhe Yesu. Wani muze abarushe n'abaremerewe n'abaruhura, ndumugwaneza ndiyoroheje, namwe muzoronka kuruhuka kw'imitima yanyu. Rekura, rekura. Harabatariko baratura, mwaturire, vyature n'akanwa kawe. Sukubabarira indani mu mutima gusa, oya vyature n'akanwa kawe. Uti ndakubabariye, kanaka ndagurekuriye. Ingore nahuye maha naha, ndarekuye Yesu, ndashaka gukira, ndashaka kwagukirwa, ndashaka gutera imbere. Ndahakanye ko mpinduka ikibuga c'amadayimoni, ndarekuye. Rekura, 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 rekura. Ndasaba winjira indani muri wewe, ubwira Imana, uharire, usaba imbabazi, uharire, harira, 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 harira. Utubabarira ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Ntuduteranye ibitwosha nabi, ariko dukize wa mubi. Uduharira ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Babarira, babarira, babarira. Okwagukirwa kwawe mu mpemu ntigushoboka utababariye, ntigushoboka utarekuye, ntigushoboka ufise umururazi no kujingitwa byubatse umutima wawe. Rekura, rekura. Turaje Mana ngo tuwe kubabarira. Ndasaba ngo aho udafise inguvu zihagije, mwe mu Imana guha inguvu n'inkomezi zo gushobora kurekura. Gusaba ngo umusohore, usohore umururazi, sohore uwo muntu wanyegeje ukabika muri wewe. Atura n'akanwa kawe, niyo ntango yo gukira. Ndazi ko ari umuhemu w'Imana aza kubohora, yatangwe n'igikorwa ciwe. Senga, 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 senga. Rekura, saba imbabazi, saba imbabazi, saba imbabazi. Muharire. Iyindi ntambuko ya gatatu, hezagira. Ahantu uza kumenya ko wababariye by'ukuri cyangwa utababariye. Hezagira, 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 hezagira. Sabira umugisha ababahama, sabira umugisha ababoneka nk'abansi banyu. Harira, rekurira. Tuje imbere y'Imana, nta kindi dukeneye atari ugukira imishaha yacu, ngo tubone kuzuzwa mpwemu w'Imana. Babarira, hezagira, hezagira.
bahezagira. Abaririmbyi bariko baririmba nawe utangure guhezagira no kubabarira. Wowe senga, wowe senga, wowe senga. Abaririmbyi bararirimba ariko wowe senga. Nitwemera ko Satana dutwara umunezero Imana yaduhaye. Oya, nitwemera, 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 nitwemera. Mana, imbabazi zawe, imbabazi zawe zuzure wese muri hano Mana. Uduhe kurekura, uduhe gusohora. Haleluya. No kwakira umugisha uva kuri wewe. Nimba wamaze gusuzuma ukabona aho ukeneye gukorera igikorwa cyo guharira no guhezagira, ndagomba ndabasabe duhaguruke. Ubinyemereye turagiye gusenga. Hari aho bigora kwisengera. Munyemereye kandi ufate ukuboko kwa mugenzi wawe umusengere. Umusengere kugira ngo arekure, yuzuzwe, yakire imbabazi ziva ku Mana, kandi Imana imushitse kure. Turaza gusaba ngo muhemu w'Imana yuzure hahandi hari haremereye ibikomere n'ibindi. Muhemu w'Imana musomoze umuti n'amavuta akize ibikomere. Tugiye gusenga. Sengera mugenzi wawe, sengera mugenzi wawe. Haleluya. Sengera mugenzi wawe, sengera mugenzi ufashe ukuboko. Twese dusenge. Hari ibyo Satani yashaka kunyaga uwo mwene data. Niwemere ko Satani anyaga umunezero n'akazoza Imana ifize ku bugingo bwiwe. Umusengere ngo hadashobora kubabarira aharire. Yey! Woshaya, Robosaya. Haleluya. Mwami Yesu, mu izina ryawe Yesu. Ni wewe waduhamagariye kwagukirwa, waduhamagariye kwitegevya, waduhamagariye guhezagira amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Oh, senga, musengere mu izina rya Yesu. Dushaka kubona wewe Mana ugaragara mu
wibagiwe. Yesu ni wewe, ni wewe. Senga, senga, senga. Rekura, rekurira. Itege imbabazi z'Imana, itege kugira neza. Mana ndasaba ngo umunezero useruke, umunezero ugaruke. Yesu ukujingitwa kose guhuge, umururazi wose ukame mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ni wewe Kristo, ni wewe twizera, ni wewe twizigira, ni wewe gusa. Ni wewe gusa. Turaguhaye amashimwe, amashyi menshi Mwami Yesu. Haleluya. Ndagusaba ushima Imana, ushima Imana, ushima Imana, ushima Imana, kuko imitwaro yose uyishikirije Yesu. Shima, shima. Rabosaya, shima. Yes we. Oh, ni wewe kubohoka kwacu, ni wewe nsinzi yacu, ni wewe kunesha, ni wewe Mwami, ni wewe mucunguzi w'ubugingo, ni wewe uduha gukira, ni wewe udusomoza umuti, ni wewe udukura mu mururazi, ni wewe udukura mu kujingitwa, ni wewe Yesu. Ni wewe gusa Yesu, ni wewe gwizeye, ni wewe ubikora, ni wewe udukuramo umubabaro wose, ni wewe utwuzuza ahari umubabaro ukawuzuza ibitwenge mw'izina ryawe Yesu. Kiza, washimwe Mana, shimwe Yesu, shimwe Yesu, shimwe Mana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abizera ko hari ikintu cyatanguye gukoreka, muvuge muti haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Inyuma y'amasengesho gira n'intambuko, hari ushobora gushikira umushikire, hari ushobora kubwira umubwire, kugira ngo ube clean umutima wawe, mumve ingene amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Amen.